abahungu b'imbwa babaho siko abahungu b'imbwa babaho umuhungu murashokiranira imigenderanire ariko mu nyuma akagaruka kandi kukwihakana siko umutipe yarandiye amahera mwarabibonye narabimwishuje gushikana n'ubu ntarayanyishura abo yabashije ambwira ngo nagiye kumumara amazi ngo nagiye kumwambika ibara ku social media ngo kandi ivyo twari twaravuganye ngo bitari birimo anyihera uduhera twanje nababajwe najya amahera andihe none shisha ndashaka kumenya ikintu kimwe bijya bintu wavuze yuko yoba atagize gute adasiramuye canka atagize gute wabivugishijwe n'agashavu canke ko ariko kuri jewe si ivyo navuze byose mu kiganiro ntiryari shavu kuko ujya mungu mukimbwira ati burya buca mubonana yego mwarabonye stati nari nashize ko ndibaza naraenda mu medita nirirwa ndamumedita burya no mu gikoni nagenda ari we ndiko ndamedita umutipe rero maze kuhashika ndavuga ati sawa kumva zuko tukiri mu hoteli yari yakuye impuzu aranyereka je sinari bwanakure mbere kuko je sinigeze ndanakura arambwira kugira basi numve ko ndi satisfait n'ivyo bintu numve ko nona bikora arambwira ati reka basi naho Madiba yancitse sha narababaye n'ukuri akanyandikira message nkayishura bwake kubwujya mutipe narababaye pe Madiba ndacyamukunda naho mfise uyundi none se uvuze ko ukunda undi uwo wigeze gukunda n'ubu kimukunda mu gihe ufite umukunzi urukundo ruratandukanye numva ko usambuye urukundo ruratandukanye wa mukobwa we Madiba ndamukunda urukundo ndamukunda ndabizi neza si wa mutipa azoza ni Madiba ari mu bahungu batariko bararongora twirire vibe dutahe kazima mwumvise yuko yiyemereje yuko yigeze kundonde akanansaba yuko tworyamana ivyo ndibaza yaravyemeye sije nabimukuye mu kantu kandi ndibaza mwarabonye ko yapfuye muri tele kubera ivyo nariko ndavuga byose byari ukuri ahantu hose twagiye turasohokera canke tubonanira hose hari ukuri ivyo navuga byose yajya mu nyuma yaranagarutse arambwira ati none gashasha yego kuba mu kazi tuba turi mu kazi none ngo ntugira nayo usigaza weransavye ko tworyamana kanatsinda afise umugore ubwo n'ububwa bwa mbere cya kabiri naco nuko yandiye amafaranga yiwanje ndongeye kubaramutsa mwese bakunzi ba Akamo TV murameze neza nko mubibona no musi mugami bwa Akamo TV twabagarukaniye kandi wa mwigeme wacu Shashara Hene kubera yuko ubushize twarabahaye ikiganiro bari kumwe nakoresha umwanya ko vyaragiye mwarabibonye ariko rero hamwe n'ivyo twaravuze ati ntizorangirira hano kumbura urya mukobwa ashobora kuba yajanye agahinda urya munsi ari na mpamvu no munsi twahisemo ko mugarukana kugira ngo dushobore kuyaga kimwe canke bibiri Shasha rakaza neza cyane kuri Akamo TV nanje urakoze cyane no munsi uje utandukanye cyane nuko wahora kubera ko uboneka nk'umuntu afise agahinda Shasha bushize twabonye koresha umwanya ava mu kiganiro birangiye nabi akomena kw'inzoga none kuri Shasha vyagenze gute ubuzima gakomeje gute mwa mwarasubiriye guhura mu bundi buzima canke nigiki cyatumye no munsi garuka office agahinda nigiki cyakobayeho nyuma ya haje gogo abahungu b'imbwa babaho siko abahungu b'imbwa babaho umuhungu murashokiranira imigenderanire ariko mu nyuma akagaruka kandi kukwihakana siko umutipe yarandiye amahera mwarabibonye narabimwishuje gushikana n'ubu ntarayanyishura abo yabashije ambwira ngo nagiye kumumara amazi ngo nagiye kumwambika ibara ku social media ngo kandi ivyo twari twaravuganye ngo bitari birimo je navuga ati none ko nari nzi yuko ndiko mvuga ukuri nari nzi yuko bizokubabaza gushika hiyo amahera yanje 30 agiramwo kandi nanje kariko karyo nari ndose ko kumwishuza umutipe mwarabonye yuko byarangiye ategeze anayanyishura abahe muhungu b'imbwa babaho n'ukuri none Shasha ndakubazi mwarasubiye guhura mwarashwanye vyagenze gute na yahe majambo atari meze barakubwiye canke ibikorwa atari vyije baragukoreye vyatumye uno musugaruka ufise agahinda karenze jewe kazima mwumvise yuko yiyemereje yuko yigeze kundonde akanansaba yuko tworyamana ivyo ndibaza yaravyemeye sije nabimukuye mu kantu kandi ndibaza mwarabonye ko yapfuye muri tele kubera ivyo nariko ndavuga byose byari ukuri ahantu hose twagiye turasohokera canke tubonanira hose hari ukuri ivyo navuga byose yajya mu nyuma yaranagarutse arambwira ati none gashasha yego kuba mu kazi tuba turi mu kazi none ngo ntugira nayo usigaza
je ndabona umengo ryabaye itegeko kandi je nabikora nk'akazi ndimwo. Umuhungu yarashoboye kunyitwa yuko ndikimena banga ndigiki ngo umutipe wose twaba two turajana ngo ntaje kunyizera. Umva ko nk'ubonye nk'umuntu yabonye yobona nka mu message tuyagana koresha umwanya je n'ukuri na nimo iwe nacienda nayita. Ego. Narayisiprimye n'ukuri. Shasha tumenyereye umico ndundi canke y'abakobwa barundi kazi atamukobwa yoshobora kwimenera ibanga ko baryamanye n'umuntu canke ashobore kuvuga ati je naka twakoranye ibiri ariko shasha akaza vyemeza avuga ati je habaye ibi hagati yanje nakoresha umwanya. Ese ni iki cyagutumye jewe cabitumye cyose utaraheza kumbaza umutipe ndibaza naho natanguye kijya kiganiro saison yiwanje nayihereye hagati. Umutipe murumva ko yandondeye afise icyo nshaka ko je sinari ndabizi. Je yaje nkuko twoba mu rukundo donc nabikoze kwari ukubabara ryari ntuntu kubera nta kuntu umutipe yo kubuza imigisha. Yambujije imigisha myinshi igenda itandukanye man. Ambuza imigisha nari kwirongera kwa Madiba n'umusore atekanye wibogari mugabo aramumbuza urumva kubura umuhungu nkujya kubwujya nagahinda. Naciye mvuga ati rero ibi bintu ntabishize kumugaragara kugira amenye icyo yakoze ko bitanezereye. Je yonyitwa imbwa n'ukuri. None ko yatumye uhebana na Madiba novuga ati mumaze guhebana niho waciye ufata ingingo yo gukunda koresha jewe Madiba ni twari muri relation ahubwo yari yimirije kunyemerera ko yo nkunda. Umutipe naramukunda kuko umutipe buri ndirimbo yose Madiba muzokumva yanditse azoba ari mu bihe byayo. Niyo aheruka kurekura ya ntuzenya yagenda mwarabibonye biga byari bihe yarambwiye ati basi genda genda kwihoze. Bivanye nakoresha umwanya nyene. Madiba yaramfatanye telefone aza kuraba ama message koresha umwanya yanyita yanyamiza ku Mr. Man. Je ntabizi kumbe kandi rero ico gihe ni cabinteye numva yuko noza kumuvuga nuko yaza kuntereta ntabizi ko afise umugore. Urumva umuhungu rero amaze kutibanga akaza gutereta abandi ni bwa buraya nyene twiyamiriza. Je naciye mvuga ati re kumbe nukuri yobangaye. None aguteretse ikiye kingana gute canke novuga ati warigeze umyemerera mwarabaye muri relation akoresha umwanya vyagenze gute? Buri urukundo rw'ibisantima n'ubwo amaranga mutima n'ubwo bishobishura abona ko bitandukanye n'imvugo. Je no mvuga urya mutipe nari namukundiye impuhwe kubera hari ukuntu umuhungu akuzana mu rukundo utari no muri gahunda yabyo wifitiye ubundi yamakubwira ngo usije kuniregeza. Urumva rero naciye mvuga ati ndamugaye ko ari umuntu yibona. Ijambo ryanezereye nuko yambwiye ngo shanga utandukanye n'abandi bakobwa bose. Cyumva nyene nawe nakubwiye umutwe ati ndarenze kuko ni iyo nkamwamburira nawe abamaze kunyanda. Tuvuge yuko impamvu yatumye ava mu kiganiro yiruka ko ari kubera yuko yabuze ivya kwanda kubera ko wamwankiye ko mujyana. Rega yaratsinzwe n'ubanza hagiye aba nawe narazi ukuri kwiwanje. Vyabaye byose yari karama content ntabesha. Ibuzima bwanje nawe twakiyemwe ari content kuko sinari nzi ko ubunogera ahangeze nkaba ndiko ndabivuga. Yarakoze ndamushimira ariko n'uwundi munsi ndakeneye azogaruka nyishure kandi ananyishure n'amafaranga yiwanje. Yamutipe atanyishuye nzobabara. Noshobora kubaza ikindi kintu shasha mu gihe mwamazi nakoresha umwanya mw'ugo rukundo canke mw'iyo relation mwari murimwo na yahe majambo yakunda kukubwira canke ibikorwa yagukorera nino saho uvyibutse wumva ko ufise agahinda muri wewe? Je yaranyamiza ku Mr. iyo yarabishoboye. Yarambwira ko ndi hatari ndenza abandi bose. Pe yarambwira ibintu azonkorera basi Mr. y'abahungura bizi. Kugira kandi urazi yuko ico uri kurashaka cyo ukiruhira. Yaravuga ati umudemo ntamubwiye ibikumba nanje cyasanga ivyo yomfasha byose ndabifise. Je nikenereye urukundo nkeneye urya mutima nkunzi. Kumbe nawe yarafise icagambirije mwarumvise ko yanabivuze mu kiganiro. En fait jewe n'ukuri yarankorera ibintu vyotuma n'ubu ndavyibuse nubwo wombwira kankunda n'ubu numva ko noheba uwo nkunze nkamukurikira. Urumva ko agatima ko kumukundura cagafise nuba kubwiye ati je ndi serieux urumva ko mukurikira. Yaba serieux gute jewe ivyo onye kubera kumvoza uko amataka atangana totahamye ubu ni turi kuri level imwe. Jewe ubu ndarengana ahantu bakavuga ati shasha twakubonye. Nta mpamvu yuko twokundana n'umuntu nkujya.
fise abankunda bafise n'imigambi. Ese no musi ko tubona uri mu gahinda utandukanye nuko wahora uzumeze novuga ngo ni igiki cyatumye ngira gahinda nka kuri kugaragaza no munsi? Je nk'ikintu cyambere cyambabaje koresha umwanya ukuntu yamenyeko inzoga. Naho mwabibonye nka surprise ariko narababaye. Narashatse kwigumya hajya ariko biranka. Ariko rero nanje naravye ndamumena ikidaje nimba igafoto mutayifashe je narababaye. Kuki ikiganiro sindakiraba mperuka kuva ahantu nzokiraba. Rero nimba nje naratswe kumutera ikidaje kuko narababaye. Ndavye ukuntu ndiko ndavuga ibintu vyo mugakaja kuvuga ko ntariko ndiko ndamubeshyera. Ahubwo hajya ariko aravuga ati none gashasha byose uri kurabivuga kweri ni wogabanye. Jere ikintu cyambabaje ni kimwe. Ukuntu yari karanyakana ukuntu yari karavuga ngo je nakuronderera kazima yavyemeye. Neka atemeye ivyo nariko ndavuga basi muri urya mwanya anyihera uduhera twanje. Nababajwe najya amahera andihe. None shisha ndashaka kumenya ikintu kimwe bijya bintu wavuze yuko yoba atagize gute adasiramuye canka atagize gute wabivugishijwe n'agashavu canke ko ariko kuri jewe si ivyo navuze byose mu kiganiro ntiryari shavu kuko urya mungu mukimbwira ati burya buca mubonana yego mwarabonye stati nari nashize ko ndibaza naraenda mu medita nirirwa ndamumedita burya no mu gikoni nagenda ari we ndiko ndamedita umutipe rero maze kuhashika ndavuga ati sawa kumva zuko tukiri mu hoteli yari yakuye impuzu aranyereka je sinari bwanakure mbere kuko je sinigeze ndanakura arambwira kugira basi numve ko ndi satisfait n'ivyo bintu numve ko nona bikora arambwira ati reka basi ndakwereke surprise ati nyereka ngari ico kintu nubwo aza kucibuka araza kumva yuko ivyo navuze vyose nari ndafise mu mutwe arambwira ati sawa surprise ngaho yinyereke arahumiriza nanje ndahumiriza arambwira ati je ko yareje ngira ndayikwereke surprise fite gukanura acara kuri pantaro ni boka byose arakura no kuri kwimana bwa utandero no kuri arambwira ngo kanura mbona aranyeretse nukuri ivyo navuze byose je vyarukuri nta bweshi navuze ni igiki uno munsi uje usaba cane gose kurusha ibindi kugira ngo abakunzi bawe canke akamotive dukomeze kukurikira canke gutahura birenze ikintu cyambere apare y'ivyo onye je numva nishakira uduhera twiwanje nkuko mwashoboye kumushikira munyene mukabimubwira ko dukwiye kubonana ni mumushikire nyene mumubwira ati nimba yarakugaburiye umuryango wawe nimba yaratanze y'amafaranga buri inoti iri kabagabo babiri ni babiri ni kwa gasore na ntuze na ndadaye jewe ndi mutonyi wa gwa gasore ndibaza n'amaso murayabona ndi gwa gakumi aburiya rero ibintu byose ni mumurihe kwanza mumuha amafaranga yiwe mumushikire koresha umwanya andi amahera yiwanje je kuko sinarinjejwe kuza kugaburira ntamfashanyo ndagera gutanga kuko sindatangaza yuko je ndiko ndatanga ifashanyo ntiyarage kandi nta n'ikigo cy'imfuvyi je ndiko ndafasha ndibaza igihe nagifashije nzogifasha kandi ndi ready kugifasha mu mwishyuza udufaranga twiwanje atumpera hama bariko barankurikirana nabo rero baraba umuhungu baba bakwiye kugendana hari abahungu b'imbwa no kuri kwimana murya n'umusega naho twagendanye urya n'imbwa azapfa ari imbwa naho avuga ngo arigaburira mu bugingo jewe atarandiha amafaranga yiwanje azopfa ari imbwa none shasha mugendane n'abantu bazima shasha niki yo bufatiye kugira ngo ushobore kumwitimbwa nuko yoba yaragusavye ko mujyamana canke nuko yagurisha ivyo bibiri ubishire mu mutwe kuba yaransavye ko twojyamana kanatsinda afise umugore ubwo n'ububwa bwa mbere cya kabiri naco nuko yandiye amafaranga yiwanje kandi mukuyansaba yansaba ubugwa neza cyenda yamuha ndikokora ndamuha amafaranga 30,000 nari kugenda nkagura akajare ngaho nkirira nkahaga amangati nkatura mugabo ngo ndayamuhereje umuhungu motife ngo nizankundo muze muraba nukuri kumana nzarinda mfa nuko nyene ndi mukuva mu bintu je ibintu by'udukundo nigere mu rugo nayo ubundi bwo nsubiye kuja mu rukundo nzoraba umuhungu nkwiye gukundana nawe ugendana n'abantu bazima man umukunda kandi n'umutima mwiza byagarutse gute ko yitwa kandi Deni mugiye wabikoranye umutima w'urukundo je nuko atandisha iyo nawe kandi habasa kabinyereka kabikoreshejwe n'urukundo akambwira ati tora ya mafaranga yawe basi nari kumenya umuhungu turi kumwe ati nuyu kweli nivyo ari kumbwira byose je nari kwifata nka sera kumbe nasanze n'ukuri kwima nimbwa pe
arabanza amenye kwimwesha burya bwanwa basi bupunguke kuva tumenyana 2023 bwa bwanwa ni bwa bundi nyene zantetere nyene none wumva nimbwa bubwa none ko mwita imbwa ni igiki caba wowe umurushije gose kugira ngo none imbwa we kuva ryari urarengana imbwa usange bayipungurije burya bwoya bwayo bavuze ati reka tugabanye bivuze ko we cyumurushije ariko atabwoya ufise canke utameze nkuko ameze nukuri je iyo nkakajya kumera nkuko ameze je mama wanje ari ko camvuma nukuri kw'Imana ariko shasha tubiravye neza impamvu je no sigura neza ko yoba yaravuye mu kiganiro akagenda ubundi abahungu ntango bafise amajambo maremare canke umunwa muremure reka hari igihe unamaramara reka kumushigikira nawe wenyene hari igihe umaramara wenda kubwira ikintu kimwe nk'ubuhoze umutipe mwigeze kuryamana ndabizi nturi sugi nturi sugi kuko je ndi sugi mugabo nturi sugi ne wasuguruye uwe nturi sugi tutabeshanye niwe wabunguye shasha reka basi tubireke siko hocaza nk'umutipe yakuriye akaca bikwemeza siko nka Mr Kani narigeze kubona we umengo nyene hari akabanga Mr Kani akacaza avuga ati uyu mudemu ibintu byose kandi rero ivya kubwira ugasanga nivyo byarabaye ufite kunuma kuko nta majambo kwireguza uburi kuragira mugabo uzi yuko bitabaye ufite kumubwira ati bro geza aho turura kubera uvuga ati ariko arambeshera ariko ubundi shasha biragoye ko umuntu uzanya akariro nkako waze kwikoresha umwanya yo gushobora kwisobanura icambe akariro nyabaki namajambo yarafise ugira ngo yari yumvise ko baza kubonana n'umwamikazi iyo uzi neza ko ugiye kubonana n'umwamikazi ubanza kurekipera amajambo uza kumubwira kugira ngo yumve ko muri kumwe je no bivuga nkuko cyambere na mbere yaramarama yakimbona nivyo mutabonye yaramaramaye aravuga ati shasha niwe tugiye dukorana ati kumbe ukagenda kunyararaza mu nyuma ajya kunyandikira muri message ati shasha basi waragize nawe wari kuraba amajambo uvuga en fait namukoza hababara hajya rero ntimubone ngo yaranumye ngo nuko ngo yashatse kungara ko ngo biki nibiki ivyo navuze ndabifitiye ubuhamya ubu nubwo yo cyavuga ati okay tugende baduhuze aya mafaranga ndayaguhe uvuga ibihe byose twagiranye telefone irahari sinigera afuta ama message bise telefone si itere si opo urumva na mama wanje arabizi ubucuti twagiranye kuko yarampamagara mama kaza umva ndiko mvugana nakoresha umwanya na mama wanje yomvugira none shasha novuga ngo wamenye ngiye yuko afise umugore ko igihe yagutwara mu hotel wari wamaze kubera ko afise umugore canke je wa munsi nta nivyo narinzi umudemu kugira ndabimenye niwe yanyandikiye naramubwiye ati sheri mfise ico nshaka kukubwira nawe arambwira ati ngaho ndaguteza amatwi mbwira mukunzi rero je kwanza entre ta sinakunda kumwitwa sheri kuko je umuhungu ntanakunda kumwitwa sheri umengo byongora nukuri kw'Imana byarangora kumwitwa sheri ariko wane wasanga donc kunyitwa shasha byamutera amasoni akanyitwa sheri shushu ajya amajambo bari romantique umugore we nimbare yo kaja muri telefone yiwe ndamwandikiye akabibona ndamubwira ati mfise ico nshaka kukubwira aca arambwira ati ngaho ntega amatwi nanje ndaporomora ndamubwira umudema acaranyataka ati kumbe rero ibi nibi namubwira ati urazi rero ndakubwira ikintu kimwe ati we ngaho nta mugabo ufise ati ngaho aja ngaho honye mu bagore mu bandi ngo ni n'umugabo nyakugura mizuru nk'umuhoro nukuri naramweruriye naho yantabaye vyatume menye uwo ndiko ndagendana nawe ati bwa bundi wa mutipe yaje kuntereta afise uwundi afise mu rugo umva bwabo bwa nyene kuko ushobora kuja gutereta umugore nako umukobwa uzi ko ufise umugore si bwabo mara si bwabo bwa niyo mpamvu ari kuva na kera shasha novuga ngo abagabo bakuhoze bakunda kuja gutereta abandi nawe umvirizi ivyo vyakera ubu turi muri generation sasa ariko sha tugiye kura muri kino giye ni gako dusanga umugabo adafise umuhabara hanze none si bwabo bwa nyene sawa none shasha amaze kumenya yuko afise umugore ni gikira cyo gukora ivyo mwitiriye ngo gukundana n'abantu batanu cyanye ngo batandatu ngo niyo solution nukuri kw'Imana ndakubesha wowe uri umukobwa ukundanye n'abahungu batanu kandi rabo abahungu batanu nyeri gituma ari bwabo ubwa bose mugenda muryamana siko none aciya umwe muri babandi bataraciya gutera inda umwe mwabonanye Renzi uyundi mwabonanye Mercredi ubundi mwabonanye Samedi yanduciye usanga warasamye wocu yagiriza nde muri babandi batanu
nyene biba bigoye none niwumva nyene kari bwabubwa mu gukunza umuntu umwe uramenya na nyene uramenya ati ngiye gusambira kwana kangiye kudodorera kwana cha wimagine ariyo naguma ndi mu rukundo nawe mvuga ngo turi kumwe nawe akaguru nkamanika ngaho onye umutipe nkamwamburira mana umutipe maze kumwamburira kabiri gatatu basi apeti iramuheramwo kuko acha yivu je sinzi ibintu baba bagwaye n'ukuri kw'Imana akaca ntera rero wote yubaze ko nogenda kurugeshasha wiwe ngo urumva nako nimba yitwa Shantare mbona baca bahindura ngo nibashasha oji oji nimbwa zubu zitwa ba oji nzambona naca ngenda ngo urumva ngo umugabo yaranteye imagine rero umugabo w'umugore w'umuntu ngo waranteye inda mugara umusore murapigana nko mu cameraman wawe twopigana ati braza urazi ivyo wakoze mugo umugabo w'umuntu ntuza kumubwira ngo urazi ivyo wakoze akubona nk'ibono aranakwihakana kandi nubwo atokuyakana abagabo bakinogiye kwera baci ubwenge akubwira nti turandikirane amasezerano nzogufasha basi nzogufasha umwana sivyo none genda ubura bakwa mama wawe tube turatekana mu mutwe kubera tugiye kuvyihutisha twosanga dukoza amaherere umwana ndamwemera ikizokenera cyose nzokigufashamo abikubwiye umwanya muri kumwe kugira ngo mwiyumve ko akalme situation mugabo ngo uramuvuye iruhande braza nukuri mana imana izondengana jewe urinze ubinkorera nkamenya ko inda twafatanye kukuvira mu rugo sinumva ko copasa nukuri kw'Imana rero birinze biba ni hamucu usanga uri kurangaza umwana inda z'ibitwarire zidapasa braza cina kubera ndi umwana w'igitwarire navyaciye bintera kumva yuko ntokundana n'umugabo w'umuntu niyo mpamvu ndamwitwa imbwa burya ni imbwa bubwa mu bisanzwe rero umwana w'igitwarire niyo mpamvu uri kuvuga ko jewe naravutse papa wanje aranyihakana urumva papa wanje amaze kunyakana mama wanje yarakoze ubugabo bw'umugore aranyirerana gushikana n'umuhungu ashobora kumbwira ati uri mwiza ni mama yabishizemo uruhara kugira nitwe kugira ubwo bwiza bunje ko ngororoke arangorora nta bumugana bumwe bundiko ni mama wanje yabishizemo uruhara niyo mpamvu rero uje kuntere turi umugabo w'umugore ndakubona kuri imbwa bubwo utagira n'umurizo kujya koresha umwanya nta n'umurizo agira na hafi igitsina niko bakitwa ni imbwa bubwa none shasha novuga ati muri kino gihe tugira tubona abakobwa badatinya kugenda n'abagabo babandi canke badatinya ibi na biriya mu nkundo zabo nigiki wohanura abandi bakobwa muri kano kanya bivanye n'agahinda ufise kubera no kuri kw'Imana gukundana ego hari igihe uba mu rukundo basi ukumva ko unaniwe hari ibintu byinshi nkunze kubona ku ma social media ngo je ngo sinkiba mu rukundo ngo urukundo ruragoye ngo vyarananiye hari igihe ukundana n'umuhungu cyangwa ugakundana karu ugasanga ufise 14 utangwe gukundana ufise iyo myaka ugasanga muri iyo myaka ukundanye n'abahungu 10 ukajuza ngo ufise abaxe 5 muri abaxe 5 naho bakunzi 5 muri 10 safe ko bace ba 15 wawunda cyeza kwiza 16 nahaguhemukira ubona ko ari bisanzwe rero giye kumvoza uko n'ukuri kw'Imana inkundo z'abarundi bisa nguko ziriko ziranka uko abarundi nta rukundo bariko baragira bariko bagaragaza igitsina imbere n'ukuri kw'Imana ndafitiye ubuhamya kuko nakoresha umwanya mwaravyumvise bwabundi ntigwara urukundo yari karandondera yarafise icyo ari karashaka niyo mpamvu abahungu b'abarundi nta rukundo niyo mpamvu kuzoja gukundana n'abahungu niyo mpamvu kuja gukundana n'abarundi jewe bizongora na rukundo abahungu b'abarundi nzigera ndabagirira niyo mpamvu rero nzikundira aba diaspora bari disponible vraiment kuko abarundi bafise icyo bariko barakuronderako bivuze ko shasha uno munsi afise umukunzi wo mu diaspora ariyo mpamvu ari kuva ko tamurundi yokunda apana ngo ni mu diaspora basi uko ari kose ego ntaba ngaha mu Burundi ariko uko ari kose ndamwamina kuko avuga ibintu bizima ndakubwira ikintu kimwe uzomenya umunga gukunda ni utagukunda natangwe kumenya neza yuko koresha umwanya ari imbwa bubwigituma nguma ndarivuga umunga atagukunda nugukunda amajamba azavuga aratandukanye je nk'uwo dukundanye ndi mu rukundo nawe amajamba ambwira aratandukanye nakoresha umwanya ambwira kandi umunga aragukunda ntuzigera wumva kubwira ngo inguzange muhira cyangwa ngo tubonanire mu bubare hehe na hehe oya n'ukuri kw'Imana nimba afise umuryango akubwira nti uzoze ndamukirize muhira
Okay. ariko wa muhungu atagufise ko n'iciyumviro na kimwe akubwira ngo duhurire muri niweva kavuze uri hano shasha ngo duhurire muri niweva uwo nta n'umugambi n'umwe abagufitiye n'imbwa bubwa mbwa nk'uwo turi kumwe n'ukuri uramwemera naho Madiba yancitse sha narababaye n'ukuri akanyandikira message nkayishura bwake kubwujya mu tipe narababaye pe Madiba ndacyamukunda naho mfise uyundi. Okay. Nene suvuze ko ukunda undi uwo wigeze gukunda n'ubu kimukunda mu gihe ufise umukunzi. Urukundo ruratandukanye. Niumva ko shamusambuye urukundo ruratandukanye wa mukobwa. Madiba ndamukunda, urukundo ndamukunda ndabizi neza si wa mutipa azoza ni Madiba ari mu bahungu batariko bararongora. Yeah. Twirire vibe dutahe. Tujyane ikirori dutahe. Abo Madiba uzomuronka. Mugabo ngo kuvuga ngo kuronka wa muhungu ngo azokurongora cyo nikizopasa nukuri kw'Imana mugabo nk'uwo turi kumwe kumva zuko ibintu ndiko ndamwumva ko wo gukora mariage ni vuba invitation uzoyibona mugabo Madiba sinovuga ngo tuzokundana tujyane mu rugo vibe tuzoyijyana twizere yuko agahinda shasha yagize aho gakoresha umwanya wo katumye anaza imbere y'akamera akavuga ibihe bagiye bacanamwo uno munsi Imana yamuhojije amarira afise uwundi ari kumuhoza amarira mu rukundo afise na gahunda y'ubuzima je nukuri kw'Imana nk'umuhungu dukundanye je sinokwidoga nukuri kw'Imana bimwe bavuga ngo tuba turiko turibeshera ku masocial media jewe seyaje kwiyamamaza kugira bambone oya nukuri kw'Imana kundana n'umuntu muzima uvuga ati uyu unye tuzopomporana hama birangire miskene ko n'ahandi ha yego ari umuhungu aza agambirije ikintu kizima kandi rero mutipa abavuga ati jewe nje mu rukundo ntaragutevye amani nivyo byo gusohokana mu mutwe ntabwo no bivuga yuko atani byo abafise mu mutwe urumva akubwira ni jewe turakundana yego nimba ari indwi zibiri hamashike mu rugo ibereye kuko mba naje kugutereta ndakunze mugabo bajya bazoguma bakubwira ngo inkusange muhira hiyo vayo nimba ukundanye n'umutipa akubwira ivyo bintu vayo nukuri kundana n'abantu bazima shasha mu kugira ngo turangize kino kiganiro cacu ni igiki wumva usaba kuvyerekeye imigenderanire yawe nakoresha umwanya canke ku bucuti ubu bugiye kuhaba hagati yawe nakoresha umwanya Jewe ucuti kumva zuko atarandi hamahera iwanje ndumva umengo nta bucuti twogirirani arazobanza ndiho udufaranga twiwanje dutatu turiko abagabo babiri hanyuma meze nungubwo bucuti kandi giri yuja ndabizi izotwubakira muga kuvuga yuko twosubira kugira ubucuti kuvyo numva ubu arimwo mperutse kuronka message wizimbwira ngo numva nagukumbuye imagine sasa nagukumbuye n'udufaranga twiwanje ataratuguha uca wumva ko atari problem ibaje ico no musaba nabanza muduhera twiwanje ha mu bucuti nabwo tuzoba turabwunga muga kumva zuko ndi mu kwigira iki gihugu cyacu cy'u Burundi n'ukuri ni ngorane kumva zuko ndi mu kwigira mu giki mu kaziringi nta mpamvu zo kunga ubu bucuti nawe yo hava kakaziringa akankuramo shasha tugushimire cyane twongera tunaguhumuriza tunaguhoza bivaye n'agahinda ufise ariko mwongera munanyishuriza kutagashira nyene niko kuguhoza mu gahinda urimwo amatukemera yuko ndizira neza ko prochainement zoshobora kuganiza akoresha umwanya hama agashobora kwishura amafaranga yawe nkuko bisaba muzaba mukoze turagushimiye cyane ko na wasuye kugaruka hama twongera tunashimiye n'abakunzi ba Akamo TV muri rusangi turabakunda cyane ni kubwanyu duhaye kandi komeza kubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye naho ubutaha